Uyu musi biragoye kuvuga amabanki canke ubuzima bw'ubutunzi bw'u Burundi utavuze Bancobu. Ni izina ryinjiye mu buzima bw'igihugu rikaba ryarakuze ibihe n'ibindi biraza birarengana biyisiga ihagaze bwuma. Banque commerciale du Burundi, imwe mu mabanki ya mbere mu gihugu, yatanguye mu 1960 mu gihe Uburundi bwariko burondera kwiyubaka no kwikukira. Ico gihe ivya politike vyari bishushe, kazoza k'igihugu kari mu gipfungu. Ariko hari ikintu kimwe abari bavuga rikijana mu gisata ca politike n'ubutunzi, acteurs politiques et économiques bahurizako. Ukwikukira tabwingenge mu butunzi ntikwashobora kuramba. Niho Bancobu yavukiye nk'inyishu ku kibazo gikomeye. Igihugu kizobandanya kubaho gute kandi kigatunganiriza bene igihugu bacu. Imyaka 65 iraheze. Ariko akaranga kayo, la tradition de bien faire, ntikahindutse. Bancobu yagumye ari inkingi atari mu biharuro gusa, ariko no mu kwiyumvira ko banki itegerezwa kuba hafi y'umunyagihugu. Uno musi Bancobu ifise amashami 65 angana n'imyaka imaze ibayeho. Ikorera abakiriya barenga 107 mu gihe abene gihugu barenga miliyoni 2 bakoresha uburyo bwayo bwa enote. Ifise umutahe urenga miliyaridi 151 z'amafaranga y'amarundi, ikimenya yamenya cuki ihagaze neza kandi ikomeye mu gisata c'amabanki. Muri uno mwaka wa yubile, Bancobu yarafashe intambwe igaragara mu kugurura icesi Ikirezi Central, inyubako y'akarorero iri hagati mu gisagara ca Bujumbura. Yubatswe mu myaka 5 gusa, itwaye yarenga miliyaridi 100 z'amarundi. Iyo nyubakwa irimwo ibiro vya VIP, mall igezweho, parking yakira imiduga irenga 250, ibibanza vyo kwinezerezamwo nka piscine na massage, hamwe n'ubuhinga bwo gukoresha umuyaga nkuba uvuye ku mishwarara y'izuba. Ariko Bancobu ntiyiyugaraniye mu vy'amafaranga gusa. Mu kwitaba itegeko ryo mu 2017 ryasavye amabanki kwerekana ibikorwa bifitiye akamaro abene gihugu, yarubatse ikiraro c'abagenda n'amaguru hejuru ya Boulevard de l'Iprona mu ntumbero yo guha agaciro abagenda n'amaguru, kugabanya impanuka no gukomeza isanamu nziza y'igisagara ca Bujumbura. Mu yindi ntambwe ikomeye, Bancobu yaratanguje bank assurance, igisata gishasha gifasha umunyagihugu kwitegekaniriza impanuka, kazoza k'izabukuru canke amashure y'abana, utiriwe uraja kurondera amashirahamwe y'ama assurance, ahubwo ukabikorera muri banki. Ico gisata kiri mu mugambi w'iterambere rya Bancobu wa 2024 ushira wa 2028 ujanye n'imbona kazoza y'u Burundi gifashe mu 2040 bukaba igihugu giteye imbere mu 2060. Mu bijanye n'ubuhinga bwa none, Bancobu yarugururiye u Burundi amarembo y'isi bice muri enote, ubu ishoboza bene gihugu kurungika amahera hanze y'igihugu mu kanya gato, maze digitalisation icika inkuru y'ukuri, guhinduka ikiraro gihuza umunyagihugu n'isi yose. No ku rwego rwa Afrika, izina rya Bancobu birumvikana. Umuyobozi mukuru wayo Trinitas Girukwishaka yarasubiriye gutorerwa kuba icegera c'umukuru w'ihuriro ry'abayobozi b'amabanki n'amashirahamwe y'imitahe établissement financier muri Afrika mu nama yabereye i Cotonou mu kwezi kwa kabiri no mwaka. Ivyo vyerekana ijunja n'igihagararo Bancobu ifise mu biganiro bikomeye bijanye na kazoza k'amabanki ya Afrika. Mu myaka 65 iheze, Bancobu yavuye ku kuba ibanki isanzwe iba umugwi w'ibisata bitandukanye: amabanki, inyubakwa, isoko ry'imitahe Bancobu Capital, ubuhinga bwa none n'ibikorwa by'iterambere ry'igihugu. Nkuko Trinitas Girukwishaka bivuga, iyo yubile si ururirimbo gusa, ni isezerano ryo kubandanya kuba hafi y'abanyagihugu, kuzana bishasha no kubaka kazoza keza k'ubutunzi bw'u Burundi. Imyaka 65 ngo si iherezo, ni intango y'urundi rugenda.